Dusubiye kubaha mwiriwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. N'umwanya w'amakuru agezweho adasanzwe muri uyu mugoroba ku wa kane ari nayo asozera twabashikirije kuri uyu munsi. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa, hari vyinshi tuza kugaruka mu gisata c'umutekano hamwe na politike. Turaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa acane ntuze gucikwa. Reka imbere yuko nshikiriza ingingo nkuru tuza kwibandako ndamutse kandi mpekaze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza menshi, rero tuba twakuye mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Hari ibivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, navyo tubigaruka ko hari inkuru ziba zaranyegejwe bivugwa cyane muri politike bitangazwa n'abategetsi mu gateka kazina muntu, mu mutekano, mu ubutungane n'izindi nkuru nyinshi ziba zigenda zigarukwa ko ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Ibi byose rero tubabitohoreza tukabibashikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Turaza kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye ziriko ziravugwa cyane. Turaza kugaruka ku vyifungwa rya General Prime Niyongabo ngo bahashize iminsi myinshi afungiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu inyuma yuko Varisito Ndayishimiye avuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya ONU, ndetse naho yari yamaze indwi zibiri zirenga atari mu gihugu. Ese vyoba vyaragenze gute? Soko ryacu rico ryashikirije muri aya makuru turaza ko bigarukako. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ko biriko bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Kali Nkurunziza n'umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza. Biravugwa ko yoba yahunze atakiri mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru rero irimo abarwiza tunga bakomeye cyane ziranutse. Hari n'inkuru rero ziriko zishikirizwa cyane ni bantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi zerekeye izo. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Ese vyoba ari ukuri? Baravuga ko Prime Niyongabo mu rugo rwiwe yoba atorohewe. Ese umuryango wiwe vyoba vyifashe gute? Ese mu vy'ukuri yoba afunzwe? Ivyo byose mu kanya gatoyi nivyo tuza kubahereza idonido yavyo. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze. Prime Niyongabo hariko haravugwa cyane ko hadakicana waka na President Varisito Ndayishimiye ko batumvikana, ndetse imbere yuko Varisito Ndayishimiye aje mu gihugu ca Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya ONU ya 78 ngo yasize yanditse ikete ryo kumukura, maze umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yanka kurisinyako. Iryo rero ryari ryo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi. Inyuma ho Varisito Ndayishimiye yatangarije ko hari umuhanuzi wiwe yamugiriye inama yo kurukira indege mu gihugu ca Tanzania, ndetse agashika mu gihugu c'u Burundi ari mu modokari. Umuhanuzi yari yemereye Varisito Ndayishimiye kazoja kumuzana mu gihugu ca Tanzania. Hari amakuru n'ubundi yavuzwe yakurikiye vya biriko biravugwa cyane ko hari umugambi wo gutembagaza Varisito Ndayishimiye, ari nayo mpamvu yari iriko iratuma uwo muhanuzi agira inama Varisito Ndayishimiye ko yokururukira indege mu gihugu ca Tanzania. Prime Niyongabo mu nyuma havuzwe amakuru ko yari amaze iminsi adahereza akazi abasirikare arongoye, ndetse ko yari mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo yari amaze iminsi 4 ahafungiwe. Muri iyi minsi rero inkuru ziriko ziravugwa cyane ko Prime Niyongabo yoba atorohewe, ndetse n'umuryango wiwe biravugwa ko hari bamwe bo batakiri mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru rero tubandanye no gutohoza. Gusa rero kubivugwa cyane kuri Kali Nkurunziza ku muhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza biravugwa ko nawe yoba atakiri mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru uyu mwanya tutokwemeza kuko
soko yacu ndetse natwe tukibandanya gukora amatohoza, ariko biriko biragarukwa ko cane ko uwo muhungu wa Perezida Pierre Nkurunziza yoba atorohewe, ariko mu mabanga arimwo yo mu gisirikare c'u Burundi ngakazi akaba ariko aragakora. Gusa rero vyinshi rero bikaza bifitaniye isano ngo n'imigenderere n'umurwiza tunga ziranutse nawe utarabana neza na Varisito Ndayishimiye, dore ko vyoba bitameze neza hagati y'abo bagabo babiri. Akaruriro gatangwa ni kukungene Ziranotse yoba yarahawe akazi na Varisito Ndayishimiye ntiyagakora neza, ariko muribuka ko aheruka mu gihugu ca Tanzania akaba yarashimagije umurwiza tunga, ariko mu gihugu c'u Burundi ico gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yaranenze hinguriro Fomiko ridashikiriza ifumbire abene gihugu uko vyategerezwa. Gusa rero ico nkagakwiye kumenya ndetse no mu nkuru ziba zigenda zivugwa nuko ngo muri CNDD FDD inzira y'iterambere iroroshe ngo niyo guhonya abarwiza tunga. Dutangurire ku murwiza tunga Varisito Nyandwi batazira amatwi, yari umurwiza tunga azwi cyane mu ntara ya Rutana. Tangwe ari umudandaza muto cyane, aratera imbere hagera no ku rwego rwa bamwe bita abamiliyarderi, yaguranye amamiliyoni menshi. Abadandaza bo mu Rutana bamwe mu bategetsi bava muri iyo ntara, iyo hageze misi mikuru ya CNDD FDD ngo niwe yatanga miduga yungurutsa abanywanya kongera agaterera n'ayandi atari make ku neza y'ibikorwa vye ngo yari yarinjiye muri CNDD FDD. Gusa mu mpera ya 2016 matwi abwira abagenzi ko yimirije kwimuka kubera uruganda Fumi rwari hafi gutangura gukora. Yaravuga nk'uruganda Sangera mu rwiza tunga batazira Ziranotse ntiyari azi imigambi yabandimwo rero ngo nabategetsi bo hejuru bumvishe societe ikomeye bavuga ko bategerezwa kuronka imitahe naho batotanga urufaranga na rumwe. Kuwa 28 ukwezi kwa 12 2016 matwi yagorobereje hamwe na Ziranotse be n'umushikiranganje Manuel Niyonkuru mu Rutana. Ku mugoroba ukurikiye barasubiriye barahura uko nyene ari batatu, ntawuzi ivyo bariko barapfundika. Ku mugoroba wa 30 ukwezi kwa 12 2016 Varisito Nyandwi aranyurujwe na bamwe mu bacungera umukuru w'igihugu bafatanije n'abakozi b'iperereza mu Rutana. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Umurwiza tunga akomeye aba aragiye bukeye mugoroba nyene mushikiranganje Manuel Niyonkuru abaragandaguwe ngo ivi byose ntivyatohojwe. None murwiza tunga ni Oscar Ntasano, Honorable Oscar Ntasano yari umurwiza tunga va mu ntara ya Makamba. Hari Makamba haba i Bujumbura, Oscar Ntasano yahakorera ibintu vyinshi, yarafise n'amasosiyete abiri yakomeye y'ubudandaji. Yarafise kandi hoteli Bujumbura hafi y'ikiyaga Tanganyika, hoteli yitwa Norana Beach Hotel. Oscar Ntasano ntaco atakoreye umugambwe CNDD FDD. Hari n'umugenzi wa Reveriyano Ndikuriyo nawe yaraterera rwose ibikorwa vy'umugambwe kuva muri 2005 gushika muri 2010 n'umukenguza amateka wa CNDD FDD kuva muri 2010 gushika 2015 naho yari umushinga amateka. Ivyago vya Oscar Ntasano vyazananye n'isoko yatsindiye ngo yemenyeye kumukotira Nonara Beach Hotel kamuriha 50,000 vy'amadolari ku kwezi, nayarenga miliyoni 150 z'abarundi ku kwezi. Muri iki gihe abategetsi bo hejuru rero nabo bari bakeneye iryo soko. Perezida Nkurunziza na General Bunyoni aho umwe wese yari yarondeye mu rwiza tunga wiyo bosangira iryo soko. Oscar Ntasano yari yizeye ko afatanije na Reveriyano Ndikuriyo bizogenda neza. Mu gatondo kuwa 20 kwezi kwa 4 2017 Oscar Ntasano yaguye mu mutego w'umukozi w'iperereza ryo ku kirimba c'umukuru w'igihugu witwa Lambert Bitangimana muhenda ko agomba kumukotera itongo ryari kwitanganyika. Yaragiye rero ntiyagarutse cyo kimwe n'abakozi biwe babiri, nuko mu rwiza tunga wundi aba aranyitse. Hari uwitwa Deo Paul Habarugira yari mu rwiza tunga akora vyinshi harimo kurangura imiduga. Muri kahise yari yarafashije FDD kiri ku rugamba, yarigeze kuba tunze abana ba Petero Nkurunziza Gari na Keve. Yongera rero aramufashiriza umuryango mu bihe bitoroshe. Umugambwe rero ufashe ubutegetsi yabugabiye ikibanza bubatsemwe ingoro ku rwego rw'igihugu.
mu gitondo c'uwa 12 kwezi kw'icenda 2017 Leopold Habarugira kumwe n'umukenyezi wiwe bariko binonora imitsi mu gutambuka canke marche matinale bageze ku Mutanganoro mu kabarabara kaduga kuri kaminuza y'umuco niho haza imodoka y'abakozi b'iperereza barimwo Preva Werarise Mitabakana na Merance Nibigira bacakira Leopold Habarugira baterera mu modoka bariruka kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka uno mu rwizatunga nawe aba aranyitse. Undi rero ni Theodesia Ishake batazira Aime Nshuti yari umukenyezi yavukiye mu Rwanda aho nyine yahungiye mu 1972 yari umurundikazi yahunze urwimo. Aime Nshuti ntiyigeze abona se ntambara yo mu 1994 mu Rwanda yatumye ahungira muri Zaire yo muri Zaire mu 1996 yatumye ahungira muri Tanzania aho niho yubakiye urugo rwiwe buca yubaka urugo niho hari uwaje kumubwira ko se ari umunyarwanda yishwe mu ihonyabwoko mu 1994 ico gihe nyina yari yamaze gupfa yagiye atamubwiye se no kuvuga ko nyina yari tukazi yahunze urwimo rwo mu 1972 mu Burundi se nawe yari umututsi yahitamwe n'ihonyabwoko ryo mu Rwanda mu 1994 nyuma y'ubugeni be n'umugabo yagiye kuba muri Benin barahava bagaruka mu Burundi. Mu Burundi Aime Nshuti yari umurwizatunga akora mu bintu vyinshi harimo urudandazwa rw'ubutare urwo rudandazwa hari n'abategetsi batamubona neza naho yari yarinjiye muri CNDD-FDD hari abandi bamwagiriza ko ari umunyarwandakazi yo basuma urusaku. Muri 2018 Nshuti yari mu burongozi bw'amasosiyete 5 kuwa tariki y'umunani ukwezi kwa kabiri 2018 ku mugoroba mu gihe yariko arataha Aime Nshuti n'umukozi we barahagaritswe n'abakozi b'iperereza babajana cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka umurwizatunga nawe aba aranyitse. Joseph Hicu Burundi na Juvenal Cishahayo reka nabo tubagaruke ko Joseph Hicu Burundi batazira Mugamba na Juvenal Cishahayo bari abarwizatunga bakwemwe mu Burundi ku tariki ya mbere ukwezi kwa 11 2019 abo barwizatunga babiri bagorobereje mu kirabo bita Chez Gilbert kiri kwihuriro ry'amabarabara ya Muyinga na Ruyigi nk'irohero aho kandi bari kumwe n'umukozi w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB Mercedes Ntaraka aho niho n'umurwi w'abakozi b'iperereza bambaye umwambaro w'igipolisi babasanze baca babacucagira amasase abo bagabo batatu basiga ubuzima. Mu masaha rero yakurikiye utwaye iperereza mu kinama ico geni Pascal Ndikumana batazira Haji yanditse ubutumwa muri groupe WhatsApp ati ni mureme ni harashe mujeri harashe bajerwe kurasa kandi situation ni calme. Ivyerekana ko abarwizatunga bishwe n'iperereza ry'u Burundi nta n'amatohoza yakurikiye nta uzi ico bahowe kandi barwizatunga nabo baba baragiye. Hari uwitwa Jackson Simbananiye nawe batazira Kirahwata yari umuvunja yirurangiranwa mu Burundi yari amaze imyaka myinshi afise ibiro vyo kuvunja amafaranga mva makungu mu gisagara ca Bujumbura mu gihe c'urugamba rwa CNDD-FDD. Kirahwata avuga ko ari we yaguze mitrailleuses ya mbere ya FDD no kuvuga ko yafashije rwose CNDD-FDD kiri ku rugamba. N'umunyuma rero ngo nihagaritse amatora ya CNDD-FDD muri 2005 2010 na 2015 yatanzemo amafaranga menshi yo gushikira umugambwe bivuga ko hari nayo yahaye perezida Nkurunziza kugira mushigikire. Kirahwata rero yafatwa kandi ko yari n'umugenzi w'umuryango wa Nkurunziza ngo nawe yaguvunjira. Ku mugoroba wa 13 Rusama 2020 mu gihe yari avuye muri sauna mwirohero hafi yahahoze ibiro vy'ishiramwe APRODH kwibarabara Boulevard de l'Independance. Kirahwata ngo yafashwe n'abakozi b'iperereza bambaye impuzu z'igipolisi bamwinjiriza mu modoka voiture Toyota ifise ibiyo bitabona. Wamenyekanye mu mugoroba mu bamunyuruje n'umukozi w'iperereza witwa Merance Nibigira asanzwe yanavuzwe mu inyuruzwa rya Leopold Habarugira. Ikiziga ca Kirahwata kikaba caratoye bukeye Farege Nyakabiga nta n'amatohoza y'ukuri yakozwe n'umurwizatunga baramwatsi ubuzima. Hari Christian Ndize batazira Barizi nawe n'umurwizatunga avuka mu ntara ya Kirundo zwe ko yari yegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe banamukeka ko yakoranye n'iperereza mu kubangamira abatashigikira ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri
2021 Bareze no mugenzi we baratsindiye isoko rikomeye muri Regideso, isoko ryo kugura ivyuma bishaje muri Regideso ku giciro kirenga miliyaridi n'amajana 200. Hari ibihangange bikomeye birimo Colonel Jules Ndihokubwayo ntwazaga bigenda na President Ndayishimiye byashaka ko ivyo vyogurisha ivyo vyuma maze bikoresha inzego z'iperereza kugira bibuze Bareze na mugenzi kugurisha ivyuma batsindiye. Kwa 17 ukwezi kw'indwi 2021 mu gihe ariko asangira n'umugenzi kuri restaurant Calvados, Christian Ndizeye batazira Bareze yarahagaritswe n'umusirikare akora mu iperereza rya gisirikare afatanije n'ubundi acungira ubuzima bwa Colonel Jules Ndihokubwayo. Masoko yaje akavuga ko bamujanye ku biro vy'iperereza bya gisirikare bongera mufungira mu gasho ka police militaire. Kuva ubwo ntagakurikiwe uwundi mu rwizatunga ba aranyitse. Ibintu rero ngo byakorewe abarwizatunga mu Burundi bituma umuntu yibaza ikibazo kuko ngo barashobora no gushigikira iterambere mu gihe abarwizatunga bica n'ubutegetsi. Nico kibazo casigaye. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mwakurikiye amakuru twashikirije kuri uyu munsi wose. Ndabasaba rero kugira ngo ku munsi w'ejo naho muzogume teze yompi mukurikire ivyo tuzoshikiriza mu bisata bigiye bitandukanye mu matuza tuba twabakoreye. Ndabasaba kandi kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzabe. Mane bahezagire.